Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari hirya nino ku mugabane w'abanyamerika, ngaho ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane w'abanyaziya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri n'imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hamuca uja ngaha iburyo ufyone no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro tugenda tugushikiriza aze aragushikira umwanya ku mwanya. Mwese mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi rero ibintu bibaye nabi cane kuri Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo biravugwa ko yaraye aremesheje inama saa sita z'ijoro, iyo nama yabereye mu ntara ya Muyinga. Iyo nama rero Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaciye aremesha, yari yitabwe n'abarongoye CNDD-FDD ijya nino mu ntara zose. Kuki Colonel Reveriyano Ndikuriyo yari aremesheje iyo nama ikaba isa sita z'ijoro? No bivanye niki kinyegeje inyuma y'ivyo byose biriko biragenda bivugwa kuri Colonel Reveriyano Ndikuriyo? Ni mu gihe Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu yaciye yugara ikonte y'umugambwe wa CNDD-FDD yari iriko imiliyaridi 164 z'amahera y'amarundi. Hakaba haribazwa ayo mahera yageze kuri iyo konte gute, yavuye he? Amakuru rero akaba avuga ko hari bamwe mu mugambwe wa CNDD-FDD bari baciye bayanyuza kuri Colonel Reveriyano Ndikuriyo, bayacisha kuri iyo konte y'umugambwe, hama kandi ngo bagomba kuzoyasubiza abo banywanyi b'umugambwe wa CNDD-FDD. Abo bagabo b'ibicocoro nyine ntago ari ukuvuga ngo ni babandi bo hasi ahubwo ni abakomeye mu mugambwe wa CNDD-FDD, nibo bari baciye bayaha Colonel Reveriyano Ndikuriyo kugira ngo aje kuyanyegeza kuri iyo konte, barabe ukungeni boyahindura akaba amanote mashasha, kuko yari muri ya manote mashasha Varisito Ndayishimiye yahinduye ibipapuro. Varisito rero kuri ubu ngubu biribonekeza ko ari mu mazi ayabira, ari mu yabira bivanye nuko bamwe mu mugambwe wa CNDD-FDD aribo ariko arashaka kubakubura ngo abavane mu kibuga, bavane mu mugambwe wa CNDD-FDD, abavane mu bisata bitandukanye by'ubutegetsi. Kuri ubu ngubu nabo bariko baramukorera amanama atandukanye kugira ngo barabe ko Ndayishimiye bomwivuna, bomukura mu nzira. Ndayishimiye ivye bibandanya gukomera cane nkuko biriko biragenda bivugwa. Colonel Reveriyano Ndikuriyo nta mworoheye, ngo biravugwa ko yiyorobetse ko asubiye yemeye guhanurwa, akaba yaraciye bugufi, ariko ngo ni ukwiyorobeka, nta na kimwe ariko arafasha umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Mwarumvirije Colonel Reveriyano Ndikuriyo avuga ko hari abantu badodobereza, bakaja kudodobereza ku mukuru w'igihugu bamubwira amajambo, ngabo bose rero Ndayishimiye agenda yumva amajambo yabo, ngo Colonel Reveriyano ndetse n'abandi bajenero batandukanye, abasuma b'ivy'itunga ry'igihugu rikomeye kandi ryinshi, ngo bagomba kubavana mu nzira nkuko biriko biragenda bivugwa mu gisata c'umutekano, aho biri kuvugwa ko rero abagwanyi babandanya kujabuka uruzi Rusizi, ngo baciye muri humye. Abasirikari babarizwa ngaho mu Cibitoke baca bajabuka urwo ruzi Rusizi, babandanya baduga baja ngaho kwinyegeza mu kibira. Ivyo bintu bikaba vyateye icoba gikomakomeye cane, abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba bukomeye, kubera ko babona ko abo bagwanyi bashobora kurikoroza isaha ku isaha, ko bashobora guhungabanya umutekano muri iyo ntara ndetse n'amakomine agize iyo ntara ya Cibitoke. Bakavuga ko rero amakuru dukesha ikimenyesha makuru SOS Media Burundi kikavuga ko abo bagwanyi bo bari abarede tabara. Ni mu gihe Uburundi buvuga ko bwagiye kugwanya abo bagwanyi bose babarizwa mu mashamba yo mu gihugu giharanira intwaro
Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, akaba rero ngo baragiye kubagwanya ariko abagwanyi ba Red Tabara ndetse na FNL ndetse n'abandi bagwanyi banza bampema bakaba baraciye baja kwinyegeza mu mashamba, mu nyuma abasirikare b'u Burundi bakaba baraciye bababura batigeze babona ngo abo bagwanyi ba Red Tabara ngo bagwane canke bahangane. Red Tabara yaciye ikinjura yimukira mu yandi mashamba, bikaba bivugwa ko rero nayo yaciye muri humwe ikaba yatanguye kuza kwinjira ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi mu gihe bariko barasamara ngo bariko baragwanya Red Tabara ngaho mu gihugu ca Kongo, kandi Red Tabara yo yaciye muri humye irabasamaza baca bajabuka, bakaba bavuga ko rero baciye bashika ngaho mu kibira isaha n'isaha, umwanya ku mwanya hariko haragenda humvikana inkoho, amasase ataka avuga ngaho muri ico kibira kibarizwa ngaho mu Cibitoke. Umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke akaba kuri ubu ngubu atakintu yashimye kuvuga, kuko ngo ibimenyesha amakuru bigenda bimuhamagara kugira ngo agire ico avuze kuri ivyo bintu biriko biragenda bivugwa ko umutekano ushobora guhungabanya, na ndetse asigure abo bantu boba barajabutse uruzi Rusizi niba bo bari abasirikari b'u Burundi bari bagarutse ngaha mu gihugu c'u Burundi canke niba bo bari abagwanyi. Akaba ariko Colonel Floribert Biyereke akaba nta kintu na kimwe ariko arashima gushira ahabona, nta kimenyesha amakuru na kimwe yari yaca asubiza, bagiye bamwandikira bamurungikira ubutumwa bugufi nabwo ntago yaciye abusubiza. Andi makuru rero ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nuko hariko haragenda havugwa kandi ibintu bitari vyiza mu gisirikari c'u Burundi, akamwana wa mama karabandanya kwibonekeza muri komine Mutimbuzi, aho hari ikirindiro c'abasirikari bariko baravanwamo abajana indya ngaho mu gihugu ca Kongo bazishiriye abasoda b'u Burundi. Akavuga ko rero hariko haravugwamo abaciye bava mu gihugu ca Somalia batameze neza, barakomerekeye ku rugamba, bakaba badafise amagara mazima, abafise ivyuma mu maguru, akaba ari bo ngo bariko bagenda barungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo kugira ngo abe ari bo bajyana indya. Abariko barungikwa bakaba basaba ko ubutegetsi ndetse n'igisirikari bo biraba neza ko abantu badafise amagara mazima, abantu badakomeye neza atakabaye ari bo barungikwa no gukoreshwa imirimo y'imvune, imirimo y'imbaraga zihambaye, ngaba ari bo baca bagenda bikoreye indya bazijanye ngaho mu gihugu ca Kongo. Kubw'umutekano w'abo basirikare rero bakaba batashimye ko amajwi yabo yumvikana mu bimenyesha amakuru, ariko hari ikimenyesha amakuru, hari bamwe baciye batinyuka baja muri ico kimenyesha amakuru bagiha amajwi ariko ahinduye, kimenyesha amakuru ca Radio Publique, Radio RPA ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, baciye bakiganirira ko ibiriko biragenda bikorwa n'abasirikari ndetse n'utwara inkambi yo muri komine Mutimbuzi ariko arigenza nabi canke ariko avyifatamwo nabi, kuko ngo hariko hakoreshwa akamwana wa mama kugira ngo baguce baguhitamwo kujana indya ngaho muri Kongo. Bakaba bavuga ko rero bakabaye barungikayo abasoda bazima, abasoda bakomeye badafise ingorane n'imwe, akaba aribo bakabaye bajanwa muri ivyo bikorwa. Nabo abo bafise ibibazo cane cane nk'abo bavuye mu gihugu ca Somalia bakabaye bariko ngo bararuhuka, batakabaye bahita baja mu bikorwa nk'ivyo vy'imbaraga. Bavuga ko kandi ikirere co muri Somalia gitandukanye cane n'ikirere ca ngaho muri komine Mutimbuzi, ko bakabaye babaha akaruhuko bakabanza bakaruhuka bakanamenyera ikirere, ko bivanye nuko muri Somalia harashuha cane, haba hari ubushuhe buri hejuru, mu gihe muri komine Mutimbuzi utagereranya n'ubushuhe bubarizwa ngaho mu gihugu ca Somalia. Bakavuga ko rero hakwiye gushakwa abandi basoda bakomeye bafise amagara mazima, akaba ari bo bajana muri ivyo bikorwa, kuko ngo ubuzima bwabo buba buri mu kaga mu gihe baciye barungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hama uce uja ngaha iburyo ufyonde no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru aje aragushikira.